kuvuga yego kuri uyu ejo akaca bivamwo agasubira yego kuko ivyo biratuma ataba umunyakuri. Ego nifate hama yigumye mu majambo make misanze nivyo twobirandira ko cane kuko mvuze kwigumya ni kiri muri byinshi. Shalom bakunze ijambo ry'Agakiza TV, reka nizere ko mumeze neza mwiriwe canke bwake bivaye naho muriko muradukurikirana muherereye. Reka ndabasabe mugire subscribe, like, share ndetse na commentaire ku batarabigira, ababigize Imana ibongere tumugisha. Uyu munsi natewe iteka ryo kwakira umumama akorera Imana, reka ndamusabe yidondore. Shalom. Nitwa Justine Gakuru Keza. Umukozi w'Imana. Umuntu ufite izina rya Gakuru Keza ubayeho gute neza na neza? Mbayeho neza cyane ku bwa Kristo. Shima Imana kubw'ibyo. Uko hari ukuntu bavuga ngo hejya ngo amazina ngo abavyeyi bacu batwita haba harimwo kwatura ku mwana wiwe. Wewe Gakuru Keza ubuzima ugenda babona inkuru nziza cyane. Ego nkuko muvyumva urumva ko ari inkuru nziza ariko inkuru nziza donc bakubwiye Agakuru Keza nakantu urumva ko ari kantu karenze ko inkuru nziza. Donc inkuru nziza umengo nyene ni ikintu kibaho gisanzwe ariko bakubwiye Agakuru Keza nako donc kararenze nakantu kari special kuri kintu nk'ico. Rero Imana yangiriye neza kuva mu buto bwanje gushika iyi saha kuma mbona kugira neza kw'Imana na Gakuru Keza ka buri munsi. Kindi naco yampaye umunezero burya ni gake mvuga ntariko ndatwenga. Yego donc Imana yangiriye neza rero. Umaze gukura ntiwabarije abavyeyi bawe impamvu bakwise Gakuru Keza? Kandi naje iryo zina nzogita umwana wanje. Usanzwe narabajije. Ego mbajije ndamubaza papa ndamubaza mama ariko nza gusanga ingene vyagenze nahuye n'umutantine wanje niwe yabisiguriye kuko yarasanzwe bamuhira niwe yambwiye ingene vyagenze. Donc papa ntiyakorera muhira ntiyakorera aho twaba. Wewe yaje kuza asanga navutse. Yaje gusanga navutse kuko mama yari umumama w'umuhizikazi cyane. Iyo avyaye ntiwamenya ngo vyagenze uku, ntiyarinda gutaka ahamagara imiryango cyangwa abantu ngo mumufashe. Donc utevye wasanga yahejeje. Rero papa yaje kuza asanga yumva Gakuru Keza ataranashika ati yavutse. Yego ashika anyita Gakuru Keza. Navyumvise gutyo. Yego. Wavukiye mu ntara yihe canke wavukiye ngahe i Bujumbura? Jewe navukiye mu ntara ya Karusi. Komine Komine Buhiga. Yego niho navukiye. Hanyuma ariko tuza kubura mama tukiri bato. Papa yakorera Igitega. Tuca tuza Igitega rero niho twakuriye. Wavutse ukijijwe wavukiye mu muryango ukijijwe cyane waje wakizwa mu jewe nisanze mu muryango usenga. Donc wakuriye muri Sunday. Ego cane gose ni nayo yankujije cane. Kandi twigishwa na papa wacu. Twise umupapa yigisha cane abana. Ndafise n'umuntu mukuru wanje imfura. Nawe nyene yigisha abana cane. Abo rero baratumye nkura cane narigishijwe bihagije muri Sunday School Igitega. Cyane gose mboneho no gushimira abo nkurikirana bo muri Anglicane Celic Igitega. Ni ishengero ryamfashe cyane nkiri mutoya niho nakuriye niho nigiye ijambo ry'Imana. Ego ndabashimiye cyane.
uyu munsi hariho hari abakijijwe bakuze ushaka utubwire ubuzima bw'abana basi kuba muri famiye ikijijwe biba bimeze gute kuvukira muri famiye ikijijwe biba bimeze gute famiye ikijijwe biraryoshe cyane kuko ni famiye ireresha abana bayo abana bakuriye muri famiye ni abana bakura bafise indero ikindi naco baba bazi ijambo ry'Imana biba bigoye n'ibyo benshi baravuga ko abana bakuriye muri famiye ikijijwe benshi baba abandi bakuze abandi bakitwara ukundi kuntu ego birabaho kandi biriho ariko iciza nuko bakureresha ijambo ry'Imana donc urenga ku bintu ubuzi ego ububigi burya biragoye n'umuntu azi ijambo ry'Imana yakuriye mu ijambo ry'Imana biragoye kumubwira ubutumwa bwiza ikintu kigoye cyane kuko akubwira ati ibyo ndabizi nabikuriyemwo nta kintu nakimutsa kumbwira ni ikintu kiba kigoye cyane kuza kumubwira atari Kristo wenyine amugendereye ego rero ariko Imana yatugiriye ubuntu navuga ati Imana yangiriye ubuntu uko nabikuriyemo nkabigumamwo ego nukuri n'ikintu dushimira Imana cyane hari igihe uzumva ati ego nakuriye muri Sunday school gusa sinari nkirijwe neza wowe nyene wakudura umwana mwiza discamena bon sinovuga ngo nari mwiza oya nari umwana nakuriye mu bana nyene ndirimbana n'utwana dutoya hanyuma ndakura mu gihe rero ndiko ndakura gato narabayeho nk'abandi abakobwa ariko badakijijwe ariko si cyane n'ukuri sinovuga ngo twarajanye n'abadakijijwe oya nakuriye mu by'Imana bro nakuriye mu by'Imana ariko nyene ingeso nk'izindi zaramfasha hari izindi zamfashe hari izindi hari izitangize kububasha hari zamfashe ibinyene no umwana akuze ari umukobwa abayumva akeneye mutipe nyene bakundana ikiniki donc ni copinage copinage gusanga ari utuntu nyene twagufashe yego ariko sinabitevyemwo Kristo yangiriye neza cyane ndabivamo hakiri kare d'ailleurs ndi ubu adolescent bwamfatiye muri Kristo yego iyo uri muto urakura wakuze ukijijwe gusa hari imyaka waragezeho uravuga ati ubu sinkirijwe kubera abavyeyi ndazi icyo Imana ivuze mu buzima bwanje byaba byarigeze bishika ego harageze igihe naho nabigenderamwo sinabyumva cyane sinabyumva batamboye ndirimbe uwo munsi baraza kumbaza abantu nico natinya cyane cyane twatinya papa ko tubaza kweri kutaririmbye kweri kutagiye gutegura ariko hageze ngeze mu wicenda nafashe umwanzuro cyangwa nafashe decision yo gukizwa neza ndafata engagement ikwiye nta kintu cyabaye kugira ngo umve ukizwa neza canke icari cabaye jewe nagize indoto nagize indoto nagize indoto zibiri zanteye ubwoba indoto ya mbere basuja mu muriro cyane ngo twari kumwe bon iyo mbano bari yo ndoto y'abantu umuntu akijijwe ariko narose donc ngo mbona ngo baza gusoma amazina mugabo ngo siniyumva muri iryo zina kandi urumva ngo bari ngo yari musaza wanje ndafite musaza wanje akijijwe araza ngo arasoma amazina muga ndibura ndavuga Mana kubera iki nibonye kubera ko utansomeye je ngo sinakubonye ngo reka nze kuraba ndaye kurimo mugabo ngo sinakubonye ego iyo ni ya mbere iyindi narose ngo mbona ngo abagiye mu ijuru ngo bambara uniforme ngo bambara ngo uniforme turi bleu bic hamwe na blanc abona izo uniforme nizo nabona bambara ariko jewe niravye mbona nambaye bleu ciel
aya je nambaye noir blanc nsanga nambaye bleu ciel donc itari bleu foncé ngiye kwiraba baca bavuga ngo umuntu wese ngo atambaye ngo bleu foncé ngo ntiyinjira hano hantu ndanabwira kubera iki ngoya ngo utegetse kuba wambaye yise gutyo baca barinjira abandi baca batwugarana baca bavuga ati mwebwe rero mwene nimumenye iyo muja ngo ca ndiruka cane nirutse nabonye abantu bankurikira cyane donc cyane kuko urumva nabyutse nyine umuntu akiriko urumva turindiriye ngo twumve ngo inzamba ngire ivuge ngo nta kundi ngo tugira dushe nabuze ati izo ndoto zaraneye ubwoba cyane afite ukuntu bavuga ngo hirya ngo twese Imana yatwiyereka gusa ntidutahura nawe urumva ndi byakubayeho waratahuye naratahuye igituma ko naciye numva ubwanda bwa Mana udumfashe sinze mushijuru nisaha nico kintu nguma senga mbwira Imana ati Mana wamaye kukumenya tugira uniforme nagomba gutambara uniforme itameze nk'iz'abandi nashaka kwambara uniforme isa ni uniforme z'abazoba bagiye mu ijuru ahubwo nico nifuza Jasengesh umaze gukura umaze gukizwa neza wigane bien ubuzima bwace butangura kumera gutacho utangura gukora Imana cyane canke ego naciye ntangura gukorera Imana ko nari nsanzwe nkorera Imana ego ni uco gihe inyuma y'amezi nka 3 na numvise nabatijwe muri mwe muyera ndanabatizwa mu mazi menshi yego kuko twari twarabatijwe umubatizo w'amazi makeya kuko byari byemerewe bo abasenga muri Anglikane baravyumva ego barabyumva kandi niyo myizerere yabo nta kibazo ariko numva mu mutima wanje nkwiye kumera nka kurya Yesu yabikoze ego cyane numva rero nkwiye kubatizwa je naciye mbatizwa maze kubatizwa ico gihe nabaye oblige yo kuja gusenga cane kuko nari numva nyene mfise umuriro udasanzwe aca tujamo ncanja muri chorale naririmba gose nico gihe natanguye kumenya agaciro ko guhimbaza no gutazira numva ninjiye mu vy'Imana cane gose kurusha ko abavyeyi bo bishiramwo canke wacumenya icuri kurakora haya ego uyu munsi abantu benshi turinjira mu eglise tukaririmba bon tugahezagirwa vraiment muga abantu benshi nibaza akamaro ko gutazira no kuranya Imana nakaye kamaro k'ivyo bintu bon guhimbaza no gutazira ibiri different ni ibintu bibiri ibikorwa bibiri bitandukanye aho guhimbaza ari gutazira guhimbaza biri ni ikintu ukora umuntu akubwira ati ndiko ndahimbaza Imana donc ni no nkoresha adorer kico kirumvikana cyane ukoresheje igifaransa ni ukuvuga ngo uhimbaza ikintu uko kiri kose rero iyo umuntu ariko arahimbaza Imana ukuvuga ngo uhimbaza Imana uko nyene ukwiri kose donc waba uri mu bibi waba uri mu mubabaro waba uki donc uhimbaza Imana ukuri kose cyangwa ukayihimbaza iciri nuvuga ngo ibibazo urimo cyangwa ibyo urimo byose imbere y'Imana yoyo iguma ihimbazwa kandi iguma ari Imana rero nico guhimbaza Imana no kuyihimbaza ukayibwira iciri ya hamaro guhitazira Imana naho kuyivuga kuco iba yakoze yego nibaza ko ivyo ni ikigwa kirekire cyane uhimbaza ukwiri iciri uyibwire ciri gusa ariko gutazira no kuyishima gushima ico yakoze yego musanzwe mubatse ego ndubatse ndumva ngeze kuri etape mbaye ntose cyane urakijijwe byarosho gira utore umufasha wawe uhiteye mu kwera amahita mu ndazi yari menshi ego ni byanyoroheye cyane narafashe umwanya wo gusenga Imana
si ibintu nadumbukiyemo uko ariko narafashe umwanya naho nari nkiri muto narasenga imana izomitiremwo kandi imana izongirire neza nyene nkugirira neza abana bayo ego ndahitamo nk'abandi bose yego meze neza ubu abakobwa bubu iyo turiko turasenga tuvuga mana ndashaka umunga arehuku ndashaka umunga afise ibi wewe warufise izo condition jewe mu mutima wanje nakubwiye ko nakuze ndi mu rusengero hama haragera igihe ndafata umwanzuro wa jewe nyene mu mutima wanje muri ico gihe nakunda umuhungu akijijwe donc akijijwe navuga basi umuntu nyene ayamenye Kristo Yesu yego umukozi w'Imana numva ari cyo kintu comfasha kuko navuga ati bon hano kwisi turi ingenzi sinaravye ikindi kintu sinaravye amashure sinaravye ubutunzi sinaravye icyo umuntu afise ariko numva ashaka ubutunzi bwo mu mutima donc ukuntu atunze mu mutima ca Kristo Yesu nico numva nshaka mu mutima wanje yego ibindi byose byenena inyuma y'ivyo niki cyamukoretse ko ari isezerano numvise amahoro mu mutima tuvuga ati noye yego usanzwe uri umukenyezi uri mu kibanza cyiza cyo guhanura bigeme n'abamama okay ico nohanura bigeme ico umuntu ari uno munsi aba yaragiteguye kera nuvuga ngo ico ushaka kuzoba ugitegura ubunyene nico namanda babwira kenshi wifuza kuba umumama mwiza wifuza kuba umumama ameze uku ubitegura hakiri kare ubyitoza hakiri kare kugira ngo uzobibemo si ibintu ukorokeramwo ushitse mu rugo si ibintu ukorokeramwo ushitse muri uwo mwanya rero umukobwa ico nomuhanura cane cane no kwigengesera akirinda ikindi naco akifata akifata nari mfise ingeso jewe kandi noyitera mu bandi bigeme sinakunda kuvuga kwemera umuhungu cyangwa kwemerera umuhungu ngo tujane muri relation zo gukundana cyangwa kugendana kugira ngo tuzobane ntumva neza ko nemejwe neza ko ari uwanje ego nari mfise kuntu navuga ati nzobwira ego umuntu numva umutima wanje namaze kwemera rero kuko nanka guhemuka kuko ndanka nanje umpemukira sindabikunda ego so rero ako kantu umukobwa niyigengesere arike kwemera kuvuga ego kuri uyu jakaca bivamwo agasubira yego kuko ivyo biratuma ataba umunyakuri ego nifate hama yigumye mu majambo misanze nivyo twobirandira ko cane kuko mvuze kwigumya kiri muri byinshi ari ukwigumya ukagumya umunwa ukagumya iki kwigengesera umubiri wawe ukawufata ntuwemerere canke ntuha abandi bantu bose kuko na Bibiliya iravuga ngo ntugahe igikundiro cawe cononwe n'abanyamahanga donc ntihagire abantu bonona igikundiro cawe kuko ufise agaciro gakomeye cyane reka ndabashimiye cyane ryari iteka kuri je kuvugana namwe kubera ko hari byinshi je mwambwiye ubwanje ndi ngaha hari byinshi mwafashije abantu baravye ikiganiro umwami Imana abongereza umugisha amen ndabashimiye nawe bakunze ijambo ry'Agakiza TV reka ndabashimire kwa mwahevye umwanya wanyu ariko imbere ya byose kanshimira Imana yo yemeye ko mwiraba kubera ko n'ubuntu yongeye kubagira kwa muri bazimwe uyu munsi tuzosubira